Mwongeye kwirirwa neza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze muri uno mwanya turi kuwa Mungu nyine kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa 2025 turagarutse mu makuru agezweho akomeje kugenda aravugwa cane amakuru ariko aravugwa mu Burundi avugwa mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi dire twibanda ku biriko biravugwa muri politike ndetse no mu bindi bice n'ibisata bimwe na bimwe bigiye bitandukanye umutekano ndetse n'ibindi turagaruka kubikomeje kugenda biravugwa muri uno mwanya rero hariko haravugwa amakuru menshi cyane ariko dore ingingo nkuru turaza kugarukaho canga se turaza kwibandaho mu kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Evariste Ndayishimiye yamaze kubona neza yuko rero ingaruka z'ibibazo by'abasoda yarungitse mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Kongo ko zishobora kumugera ko akomeje kugira impungenge aho ariko aravuga ko ingwanire ikebera mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Kongo bishobora kurangira igeze ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeza kugenda aratugeraho cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse anerekana neza yuko Uburundi bukomeje kugira ubwoba bwinshi cyane. Ibi biraboneka ndetse bikaragaragara mu ijambo giwe yavuze ariko kandi akaba arisozera avuga yuko Uburundi bwiteguriye kwivuna M23 haraho yageze avuga yuko azi neza yuko zimwe mu mpunzi z'abarundi zamaze gufata ibigwanisho ku buryo no mwanya rero nazo ziriko zirakora iyo bwabaga kugira ngo zibashe kuba zoharanira uburenganzira bwazo. Icyakora abasesenguzi bavuga yuko rero ibigendanye n'ibyo M23 yakoze bigendanye no kugwanira uburenganzira bwabo ndetse bakaba ariko baragera kure ndetse bakaba bakomeje kumvikanisha yuko rero ibyo basaba bigomba kumvikana mu gihe banze kumvikana mu bigendanye n'ibiganiro bakaba ariko barasaba yuko rero ibyo basaba leta ya Kongo yabyumva ibyumvishijwe n'akaruru k'inkoho ziriko ziravuza ubuha mu buseruko bwa Kongo. Evariste Ndayishimiye arafise ubwabwo ko rero zimwe mu mpunzi z'abarundi nazo zishobora kwifatikanya zigaca ziraza kumutera. Benshi mu basesanguzi nicyo bariko barasigura ndetse ni nacyo bariko baragaruka nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Evariste Ndayishimiye avuga ko ibikomeje gushikira Republika Iharanira ya Kongo mu gihe nawe byomushikira byabara akamaramaza icakora yongera kwihagarara ko avuga yuko yiteguye kwivuna umwanzi byanze bikunze nkuko byuma bigaragara. Gushika ubu ngubu amakuru akomeza kugenda atugero cange amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda agaragaza yerekana uburyo rero Evariste Ndayishimiye nawe yiteguriye ingaruka zishobora kuzamushikira mu bigendanye ni batayo nyinshi yariko ararongeka muri Republika Iharanira ya Kongo. Turagaruka ku bigendanye n'ibisobanuro leta ya Afrika y'Epfo igomba gutanga canga sigomba gusobanura ku bigendanye n'abasoda bayo bakomeje kugwa ngaha mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Kongo nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga cange nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho akaba asigura ndetse anagaragaza uburyo rero ibintu bikomeje gufata indi ntera ndetse n'uburyo ibintu bikomeje kugenda birazamba cyane cyane ku gisoda cya Afrika y'Epfo nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe kandi amakuru akomeza kugenda aratugeraho n'ubundi yaba ariko araturuka ngaha mu Burundi agaruka ndetse akanagaragara mu bigendanye n'ibara riko rirakorerwa abadogiteri nga mu mavuriro amwe namwe mu Burundi. Turagaruka ku byaje kugenda biratangazwa ku ruhande rw'u Rwanda aho kugeza ubu inkuru nyinshi ziriko ziragaruka ku bigendanye n'uburyo Rwanda ruriko ruragarukaho cane aho gwama agwagirizwa ko rugira uruhare mu bera mu buseruko bwa Kongo ndetse narwo rugaca rwiyamiriza abo bose baca barabirushinza nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero arakomeje kugenda aravugwa byinshi bigendanye n'urugamba ndetse n'intambara zongeye kuvuza ubuha muri Republika Iharanira ya Kongo nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ikaze reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha mu Burundi. Mwese ndabanje kubahereza ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye haba abatwumviriza bari mu Burundi
kandi abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane abatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi cyangwa se ku mugwa mukuru w'ubudandaji, abatwumviriza bari ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe mu makaritsiye ndetse no mu mavire amwe namwe, mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Kaze kuri mwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu nga mu karere k'ibiyaga binini, abari mu gihugu cibanyi c'u Rwanda turabahaye yambu cyane, abari mu gihugu cibanyi ca Kongo, muri Kongo Kinshasa ndetse na Kongo Brazzaville, abatwumviriza bari muri Uganda, Tanzania, Kenya, abari muri Zambia, Zimbabwe, abari muri Afrika y'Epfo, abari mu burengero bwa Afrika na Afrika yo hagati, mwese turabahaye ikaze cyane. Kaze kuri mwebwe mwese kandi mutwumviriza muherereye mu bindi bice bimwe namwe bigiye bitandukanye, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabahaye ikaze kandi turabateye yambu cyane. Arugambije se ngaha bisonda kwanditse sabone kugira usharonka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5, bisonda ko ari akamenyetso k'inzogera kugira ngo bace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze reka tuyatangurire ngaha mu Burundi n'ubundi ahakomeje kuvugwa byinshi bitandukanye, cyane cyane tugaruke ku byamaze gutera ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye atangaje ko azi neza ko ingwano ya Republika Iharanira Rusange ya Kongo izoshika nga mu gihugu c'u Burundi. Aya majambo arayatangaje mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye afise ibatayo z'abasoda 16 muri RDC mu gihe 17 nayo iri mu nzira. Ibi biramenyesha yuko rero abasoda b'Abarundi barenga ibihumbi 10 baragiye kugwanya MTC, nimba rero azi neza ko intambara izoshika mu Burundi, no kuvuga yuko azi neza ko rero abasoda yorungitseyo rero bazoca baratsindwa muri iyo ntambara, kandi ibikomeje kugaragara birakomeje kwerekana neza yuko abo basoda bakomeje gutsindwa ku buryo bukomeye cyane ndetse no ku rugero ruri hejuru cyane. None ko MTC ari ay'abakongomani basaba uburenganzira bwabo mu gihugu cabo, Evariste Ndayishimiye akaba we rero nyine yarakiriye intumwa za MTC mu Burundi muri Rusama 2023, akanazemerera kuzifasha kuzumvikanisha na Tshisekedi. Ubu ngubu bigenze gute ngo ikibazo gihinduke icu Burundi? Nibyo abantu benshi bama bariko baribaza. Ko Evariste Ndayishimiye yaragurishije ingabo z'u Burundi kwa Tshisekedi, zikaba ziriko rero zihonera mu ntambara itari yacu, biba bitanguye gutera ubwoba Evariste Ndayishimiye ku buryo rero yiyumvira ingaruka zabyo, yoba aratinya kandi abasoda biwe ko bazohava bamuhinduka nk'uko bigaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko impunzi z'Abarundi ziriko ziragwana muri MTC kandi ko zigiye zimenyereye ingwano mu buryo rero budasanzwe. Nimba ariko rero bimeze, none ninde yagize abana b'u Burundi impunzi? Ninde yatumye abana b'u Burundi bihebura ku buryo rero bigera aho rero bafata ibigwanisho? Mbega biramutse bishika ni igiki rero kizoba gitangaje muri kano karere? Ibihugu byinshi cyane by'akarere bitwarwa rero n'impunzi, zigeze gufata ibirwanisho kubera amareta ameze nk'iya Evariste Ndayishimiye yari yarazimye uburenganzira bwazo. Mwishavu ryinshi rero nk'uko bizoma bigaragara n'icyuya cinshi, Perezida Evariste Ndayishimiye arangiza avuga ko rero Burundi bwiteguriye guhangana n'umwari wa MTC. Icyakora abatari bakeya barakomeje kwibaza impamvu ndetse n'ingene umukuru w'igihugu c'u Burundi yama ariko arasigura ndetse yaba ariko aragerageza, ndetse biboneka yuko yoba anafise ubwoba bwinshi bw'ibishobora kuzomushikira nk'uko amakuru yoma aradusomera. Ibi rero biragaragaza neza ko ingwano n'ubundi ikomeje guhitana Abarundi benshi, izoca nawe iramugira ko canga se izamugira ingaruka zikomeye. Bivuga ko umwari wa MTC kugeza ubu wamaze kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu gufata ibice bimwe na bimwe birimo nka za Bukavu nk'uko byoma bigaragara. Muri uno mwanya kandi twararonse ubutumwa butabariza Dr Pierre Karaveri Rugahiye akorera ku bitaro bya Musongati mu ntara ya Rutana. Ubwo ubutumwa rero buvuga ko yanyurujwe
ejo haheze hafi isaha 8 akuwe hafi isaha 8 akuye ku kazi. Bivugwa ko rero yatwawe n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bari muri communauté d'Ubuye cabine ifise ibiyo bitabona kandi itagira imparati. Abamutabarije bavuga ko rero kugeza ubu ngubu babuze iyo yajanwe nkuko boma bigaragara. Reka tugaruke kubigendanye n'ubundi n'ubutumwa butabariza uyu nkuko bigaragara Dogita Ruragahiye Pierre Karaveri yaravutse mu mwaka w'1980 ku mutumba wa Rwiri ni muri komine Bugendana ni mu ntara ya Gitega. Arasanzwe ari muganga ku bitaro bya Musongati mu ntara ya Rutana. Arasanzwe abahitwa Rutegama ni muri komine n'intara ya Gitega, ariko aracari umusore. Mu bijyanye na politike, muganga Pierre Karaveri aravugwa ko rero ari umunywanyi w'umugambwe Seneri uyoboka Honorable Agatogwasa. Inyuruzwa ry'uyu mudogiteri rirakomeza kubabaza abatari bakeya. Ababonye ifatwa ryiwe nkuko bizoma bigaragara bavuga yuko ari ejo haheze nk'igihe cy'isaha 8 z'umurango. Aho rero babonye imodoka yera y'ibiyo bitabona. Inyuma yarimwe rero abapolisi babiri bambaye n'umwambaro ubaranga. Iza buke rero ku bitaro by'ababikira biri muri komine Musongati, aho yashitse ihagarara imbere yaho uwo muganga yariko arangurira akazi kiwe nyine kamisi yose. Abari mu modoka baca baravamo rero barinjira mu nzu baramutora, baca bamwuriza muri ya modoka. Ibyo bitabona bagenda bamujyanye kugeza ubu ngubu nyine. Uwo yafashwe ntawuzi aho rero yoba afungiye, ariko kandi bikagaragara yuko yafashwe n'abakozi b'iperereza. Mu Rutana rero iperereza riratwarwa n'uwitwa Tungimana. Icyo shikira muganga Pierre Karaveri rero ni uwo nguwo yoca arakibazwa nkuko bigaragara. Ariko kandi mu nyuma y'ibyo byose hari andi makuru twaronse agendanye n'iyi modoka bigaragara yuko yoba ariyo yaramutwaye. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira, akaba yibaza impamvu abaganga benshi mu Burundi bariko rero nyine baranyuruzwa, bakaba bariko barahura n'ibibazo biremere cyane. Ni mu gihe kandi mu Burundi hama hibonekeza ibigendanye n'abadogiteri benshi bariko barahura n'ibibazo bimwe biremere cyane bigendanye no kunyuruzwa, mu gihe kandi abandi bafata ingingo yo kwimukira mu bihugu byo hanze kugira ngo babashe kuronderayo akazi gatuma rero bararonka agashara gatubutse nkuko bigaragara. Turacyari kwibaza ibigendanye n'ibiriko birashikira aba baganga mu Burundi nkuko bigaragara. Muri Afrika y'Epfo leta itegerezwa rero gusigura ibyashikiye ingabo zabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mbega iwacu no mbega ni nk'ibyabaye mu Burundi. Mu ngwano yarabereye mu gisagara ca Goma imbere yuko rero gifatwa na M23 mu ndwi iheze. Afrika y'Epfo yemera ko rero yahaburiye abasoda 9 ndetse ubu ngo bakaba bamaze kuba 13 ndetse n'abandi bakaba barakomeretse. Ibi bintu byarababaje rwose abanyagihugu b'icyo gihugu. Ubu ngubu bariko basaba ko leta isigura ibyabaye yongere itahane rero abasoda bayo. Uyu mubona rero nyine mwireresi yamaze kugenda irahanwana yitwa Bantu Blomisa aragira ati abasirikare bacu barahemukiwe na bagenzi babo. Abasirikare ba Kongo barishikanye abasoda b'u Burundi twari twarahaye gucunga urundi ruhande baranyitse. Mu nyuma rero byarangiye abasoda bacu bisanga bariko rero bararaswa bya muzinga. Ikosa rero abasoda bacu bakoze nuko rero bagiye mu byo kurasa bihuta cyane bivuye ku muvuduko abaroberi bazananye. Ati ndarindiriye ko rero Monisco iduha ibiharuro by'abaroberi buba rero bararashe ku buryo rero nkuko byuma bigaragara kwa kabiri mu gatondo abasoda baradutabaje ko rero amasasu abaheranye. Kwa gatandatu twarashoboye rero gushikana ayandi masasu mu seruko bwa RDC ku kibazo kigendanye no gutahana abasoda bacu. Leta yacu iriko riravugana na ONU ingene yofasha rero kubatahana nkuko bigaragara.
muri demokarasi leta irasigura ibishikira rero abasirikare na cane iyo rero barungitswe kurwana hanze y'igihugu cabo. Afrika y'Epfo yarakiriye ibiziga by'abasirikare bayo irabunamira irabashingura niteka igisoda. Ntikiratebye rero guhora rero itangazo ritomora ko abasoda bacu 9 rero bishwe. Umukuru w'icyo gihugu nawe rero nyene gisanze ategerezwa kwisigura nkuko bigaragara. Mbega abasoda b'u Burundi nabo abakiye he canga se bo ibyabo byo bihagaze bite? Mu nkuru ya nyuma rero twarabashikirize ku basoda b'u Burundi muri RDC, twarababwiye ko Burundi bwari bwatswe na MTC ibirindiro byose cyanga se position zose bari bafise muri Nord Kivu mu ngwano yo gufata Minova. Abasoda b'u Burundi ntibagwanye, baciye bavayo imbere yuko rero MTC ihagera. Itegeko ryarahawe abasoda b'u Burundi ryari iryo rero guhungira muri Sud Kivu, ariko hariho abasoda basigaye bacungishijwe rero ikibuga c'indege ca Goma. Aba bari kumwe rero n'abasoda ba Afrika y'Epfo, abasoda ba RDC ndetse n'abazarendo hamwe n'abacangero nkuko bigaragara b'abazungu. Aha niho rero ingufu zikomeye cyane za Perezida Tshisekedi ziri. Ubutegetsi bwa Kongo ntibwigeze rero bwibaza ko rero ikibuga c'indege ca Goma cyoshobora kuba cyofatwa kubera ingufu rero zahashinzwe, ariko kandi rugeranye ko rero abasoda ba EDC baciye bishikira rero kuri MTC. Abasoda b'u Burundi barahawe itegeko ryo kugwana kugeza ku kanyuma, ariko kandi barageze aho rero babona ko ari ukwiyahura kubera abatari rero kubera batari basigaranye inzira yo guhunga. Hari umujenerali yatubwiye ko rero abasoda b'u Burundi bahavuye bakura impuzu za gisirikare bamera nk'abanyagihugu rero barondera ingene bahasoka batabone ko rero ari abasoda. Niyo rero mwumva Afrika y'Epfo ivuga ko abasoda b'u Burundi banyitse nkuko bigaragara. Ninda zobazwa ibyashikiye abasoda bacu muri Kongo, ninde abanezwe? Umusoda w'u Burundi yoba afise agaciro? N'ibintu bimwe rero mu bintu bikomeje kugenda biratera impungenge ndetse bikomeje kugenda birashikana ndetse biratera abanyagihugu benshi umubabaro. Na leta y'u Burundi nticirasigura canga se ngigira ibyitangaza kubigendanye n'ibara rikomeje gushikira aba basoda b'Abarundi muri Kongo, ndetse leta y'u Burundi ivuga ko abasoda b'u Burundi bose biziga byabo bice birazanwa, ndetse inavuga yuko atabasoda bigeze barafatwa ku ruhande rwa MTC. Nyamara kandi witegereje neza ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biradusumira byose bikaba ari ibintu biteye impungenge, ndetse bikaba bikomeje kugenda biratuma abatari bakeya rero bagaragaza ndetse berekana neza yuko ibintu bikomeje guca birazamba. Kugeza ubu ngubu leta y'u Burundi itegerezwa nayo kuba yotanga inyishuro yo kubikomeje gushikira abasoda bayo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yaratangaje ko ari gukogwa igenzura n'isesengura bigamije rero kumenya ingabo y'ibyangijwe n'amasasu yaturutse muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo akangiza byinshi mu karere ka Rubavu. Ubwo rero umuhari wa MTC warwanaga n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'imihari bifatanya harimo abazarindo aba FDLR, ingabo z'u Burundi za SADC n'abacancuro b'Abanyaburaya ugamije gufata uyu mujyi wa Goma. Nibwo rero ayo masasu yaguye mu Rwanda mu gihe urugamba rero rwari ruhinanye. Ingabo za leta ya RDC niyo mihari rero bafatanyije byahisemo rero kurasa ku Rwanda amasasu amwe yica abanyagihugu, andi yangiza ibikorwa remezo bitandukanye birimo inyubako z'abanyagihugu, amashuri ndetse n'ibindi binyuranye. Arimo kurarinda yarabwiye The New Times dukesha inkuru ko u Rwanda ruri gukora isesengura ndetse ngo hanamenyekane ibyangijwe n'ayo masasu hagamijwe rero kumenya uko rero ba nyiri iyo mitungo bofashwa. Ati isesengura riri gukorwa n'ibigo rero bya leta, abayobozi baragenda babishyira mu byiciro kugira ngo guverinoma imenye inkunga igomba rero guhereza abagizweho ingaruka nabyo.
yavuze ko n'amashuri ari gushyirwa rero mu byiciro harebwa ibyangiritse kugira ngo hamenyekane ahakenewe rero ubufasha bwihutirwa cyane. Uretse ubufasha rero buzatangwa ku bangirijwe ibyabo, guverinoma y'u Rwanda yatanze n'ubufasha rero bwo guherekeza ababuze ubuzima kubera ayo masasu yaraturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande kandi abakomeretse nubwo rero bamwe bari gusezererwa mu bitaro bazakomeza kubona rero ubufasha kugeza igihe bakize neza. Abahitanywe n'ayo masasu ni 13 mu gihe abakomeretse ari 35 barimo rero abakomeretse byoroheje. Mu nyuma y'uko kandi umuhari wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma, ibintu byongeye gusubira mu buryo rero haba muri uwo mujyi ndetse no muri Rubavu, kuko rero abanyagihugu batakiri kumva rero amasasu cyangwa urusaku rw'amasasu kuko byari bimeze mbere. Umuhuzabikorwa w'ihuriro rya AFC Bwana Colonel Nanga araherutse gutangariza abamenyesha makuru ko ubu ngubu uyu mujyi wa Goma utekanye kandi ko n'abanyagihugu bakwiriye gutekana, kuko rero aba barasagaho umutwe wamaze kuba uwo batsinda. Uretse kuba umujyi wa Goma rero ugenzurwa n'ingabo z'umutwe wa M23 n'umupaka uhuza u Rwanda ndetse na RDC uragenzurwa n'ubundi n'uyu muhari wa M23 nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika ubu ngubu nyine ariko harakogwa amatohoza ndetse n'amagenzura aremere cyane kugira hamenyekane ingene ndetse n'ibyaba byarangijwe canga si byaba byaramaze kugenda byangirika, nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Gushika ubu ngubu rero abatari bakeya bakaba bagaragaza ndetse banifuza yuko nyine ibintu byokomeza kuba byojya mu buryo, mu gihe kandi uyu muhari wa M23 nawushimangira ko udateze kuzova muri ibyo bice byose wafashe. Reka mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi bikomeje kuvugwa.